Niteka ntangere gusubira kubana namwe bakunzi ba radio haguruka mwiriwe canke mwaramutse bivana n'umugabane w'isi muherereyeko ndabahaye ikaze yo gukurikira amakuru yo kuri no munsi wa mbere igenekerezo ry'icenda ruheshi mwaka wa 2025 mere ku ngingo nkuru ziyagize umugambwe uramutwa igihugu CNDD-FDD ngo ntiharagera ko utsindwa mu matora muri iyi myaka ya vuba byaraye bitangajwe na Reverien Ndikuriyo aho yariko yishura ku bibazo by'abamenyesha makuru bamwe mu bumvi iyo mvugo bakabona ko uwo mugambwe ugomba kwigumiza ku butegetsi butungisha akagwi kari kurushi mu gihe abarundi sinzi nabo bagowe ayikivumvu bamwe mu banyagihugu barafise amakenga ko kuduza igitigiri c'abanyeshure bo mashure y'indaro bishobora kunyura uko abanyeshure babayeho mu ndaro bikaba bishikirijwe inyuma yaho umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi aherutse gutangaza ko abanyeshure biga baba mu ndaro bagiye kongerezwa haravugwa imyidogo y'abanyagihugu birimizi mu ntara ya Gitega bitewe nuko bataronkejwe umwavu w'ikizungu barihiye bakabona ko uruhombo ruzoba runini turabafitiye n'ikiganiro ineza y'Imana aho gishimikira ku gitabo c'umusiguzi kigabane ca 12 kuri mikro muri kumwe na Aline Munezero utuma mvuga mu kanyumva nawe ni Giselle Manirakiza mu kanya idonido ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze nari mejeje kubibabwira mu ncamake ngo ntiharagera ko umugambwe CNDD-FDD utsindwa mu matora umunyamabanga w'uwo mugambwe Reverien Ndikuriyo yabivugiye mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uwa ndwi ruheshi umwaka wa 2025 mu ngoro nkuru y'uwo mugambwe iri mu gisagara ca Bujumbura mu kwishura ku kibazo c'umumenyesha makuru kijanye nuko CNDD-FDD yo kwifata mu gihe yosanga yaratsinzwe muri aya matora aheruka kuba kwa gatanu ruheshi umwaka wa 2025 kubwa Reverien Ndikuriyo ngo nibabaze abanyamigambwe bose kugera mu mwaka wa 2030 umugambwe CNDD-FDD ntuzoba uragera gutsindwa umutsinzi utogenda gute nakishuye hari isameto kuzitora navuze ni kuri kumvira ngo mugera gukina ariko bishira ndabona simikwi niko bigera kose utsinzwe tugira abatsinze ukamutsinda murabona bazaramukanya ibi ibyo twazana usubiza politiki nk'umupira ibi bisanzwe kuko uza wese azayunga ataruza ugejeje ko ni igihugu cyandanye rero twebwe bizabiteguriye mugabo cyane muri makamere nakivuze kibagiki inavuze ni ibyo mbona igomba ze n'abandi bo muri migambi n'abigenga ubusende perezida yakitsindwa ubu yaragira murarindira umugambi mwere kuri pronase nere mubabaze muti CNDD utsindwa kubu muri 2027 na 2030 were bamwe bazwakiriho kwisi na 2030 murahabi nyamara wone nuko beshi bavuze kwitwaza mwigitoni iki usinde gutsindwa umunyagihugu ariko amubwira ko hirya yeto imodoka baduturira mu barabara ngaho akamuturira igipe yiwe ya Prado ubu niyo yoca apinga kubera igitabo kiguzi kubera igiki erega bishi barazi hari igihe ibibazo abantu baracari bwabo babibumye bahuhisha umuyaga abarundi barakaze gose bari kuri niyo hejuru kwiyumvira n'umukundi igihugu n'ikizunguruka ari ingore ziri mu bintu zivuga mu Burundi gusa kena mubazi hirya no hino kwisi umva rero abarundi bari ku rwego hejuru gusa mbere intara zabaye nkeya n'amakomine yakabanutse ndari muri buhumuza no muri Bujumbura bari baragira mu komine province Bururi murazi yuko komine Kayogoro cyangwa komine Giharo ya kera ko zitora neza nimuze kunonera amajyo na Karolina muramye ko turi hamwe tugiye mu ntari tuzobana tuzokurana bose bacavuga bati reka tuje hamwe duteze imbere igihugu duteze imbere intara bose urumva bari hamwe mugakari bari batandukanye bavuga ngo iyi ntara ya Bururi ubu ntara ya Bururi ntibaho rero n'abanyaburi bacavuga bati ko tugiye mu ntara shasha reka twerekane natwe dupanze tuyibamye tuvukana tujye mu CNDD dupanze karere kugira ngo ejo mu guteza imbere intara tuzobe turi hamwe tuvuga rumwe bavuga ngo kandi n'abanyaburi bakera oya twitonya burunga rero icyo rero cyarahinduye ibintu byinshi kubera nka Bujumbura wasanga bavuga bati none muri meri ntimuzokonone musigati muri meri base bikwitana cyo baje bakindi tono nta mikindi turi na rubundi bivuga kubera twarajeje abantu n'abanga bose baruguru twagiye tigume mu gisagara tugifata abanyamaguru n'abantu bose baruguru
abatagizero abatagizimoto abayaya ababoyi abarokozi abikoreye imizigo bose buba mu gisagara tugifata umuzira butagifata sindarindi y'amata babigitega baba mu Kayanza baba mu Narajojo gumayo erega abantu bitwaza umugabo sendetse mu gisagara n'abakokorora. Iyo mvugo ikaba yaratangaje abatari bake mu bagumyabanga ba CNDD-FDD ngo kuko yumvikanamwo ko hazoteba hakagera aho umugambwe wabo utsindwa mu gihe ngo bahora babwirwa ko umugambwe wabo uzotwara Uburundi gushika Yezu Kristu agarutse ku isi. Mu yandi majambo ngo babwirwa ko atawundi mugambwe uzopfa usubiye gutwara Uburundi atari CNDD-FDD. Aho bagumyabanga batashatse ko amajwi yabo akoreshwa bahanura bagenzi babo basangiye umugambwe ngo bareke kubandanya bashigikira bongera baherekeza akagwi k'indongozi z'umugambwe wabo ziriko zirondera gusazira ku butegetsi mu kuguguna igihugu ngo zizohave igihugu catembye ababo batunze batunganiwe abarundi sinzi nabo bagowe ubwabo ikibwirwa ngo nicumva. Iyo mvugo ngo ikwiye gutahuza abatabona ikarata ngo iriko irakinwa n'akagwi gafise ubutegetsi muri CNDD-FDD. Icegeranyo cibanze c'umugwi w'indorerezi z'amatora yo kuwa gatanu ruheshi umwaka wa 2025 mu Burundi kirimwe ikinyoma. Bamwe n'abandi bavuga ko bimwe bigaragarira no mwitangazo ry'umugambwe Sahwanya Frodebu yo kuwa ruheshi umwaka wa 2025 yerekeye kubeshuza ibiri muri ico cegeranyo. Umugambwe Sahwanya Frodebu utangura wibutsa ko umukuru w'igihugu c'u Burundi ariwe yatumiye umuryango w'ubumwe bwa Afrika buraheza burungika indorerezi 30 z'amatora y'abahanuzi b'amakomine n'ay'abashinga amateka zamaze akanya gato. Mu cegeranyo c'ifata kibanza c'uwo mugwi w'indorerezi co kuwandwi ruheshi umwaka wa 2025 mu kigabane ca gatatu handitse ko uwo mugwi wahuye n'abaserukira imigambwe hamwe n'abitoza. Mu kigabane ca kane c'ico cegeranyo kandi harimwo ko abahiganwa mu matora y'abashinga amateka barabigenga hamwe n'imigambwe aho n'umugambwe Sahwanya Frodebu uvugwa. Umugambwe Sahwanya Frodebu ufatiye kuri ivyo uhagaze mukuri umenyesha abarundi n'amakungu k'icegeranyo fata kibanza c'umugwi w'indorerezi zaserukiye ubumwe bwa Afrika kirimwe ibinyoma. Umugambwe Sahwanya Frodebu ngo ntiwigeze utumwa ko na rimwe n'umugwi w'izondorerezi zaserukiye ubumwe bwa Afrika eka ngo nta n'uwigeze aserukira uwo mugambwe mu gikorwa na kimwe mu vyateguwe n'umugwi w'izondorerezi. Umugambwe Sahwanya Frodebu ntiwagiye mu matora y'abashinga amateka nk'umugambwe nk'uko biri mu cegeranyo c'uwo mugwi ahubwo Sahwanya Frodebu ngo yitabiriye amatora y'abashinga amateka biciye mu runani Burundi bwa bose. Umugambwe Sahwanya Frodebu ugasaba ko ico cegeranyo cibanze c'umugwi w'indorerezi zaserukiye ubumwe bwa Afrika cokosorwa. Aha n'abandi banyagihugu bakurikiranye uko amatora yagenze bakaba badahengeshanya kumenyesha ko ivyabaye mu matora yo kuwa gatanu ruheshi umwaka wa 2025 aragahomera bunwa atari amatora yabaye. Bakabona ko indorerezi mva makungu harimwo izaserukiye Uburusiya aho zemeza ko ayo matora yagenze neza kandi atari ivyo ngo zakoreshejwe n'ubutegetsi bwazitumiye kugira zemeze ko amatora yagenze neza bifashe ko ayo matora yemerwa n'amakungu. Basaba abarundi kwigwanako baharanire ko haba amatora meza mu gihugu cabo kuko amakungu yoyo akoreshwa akabona ko atavyirabura mu Burundi bihari ataco azobamarira. Kongereza igitigiri c'abanyeshure mu mashure y'indaro bishobora kunyura uko abanyeshure babayeho mu ndaro. Bivugwa na bamwe n'abandi aho bavuga ko iyo ngingo yo kwitegurirwa neza kuko n'abasanzwe mu mashure y'indaro babayeho mu buzima busa n'ubutari bwiza. Ni nyuma yaho ingingo yo kongereza abanyeshure bashika 5,000 mu mashure y'indaro ishikirijwe n'umushikiranganje w'indero François Habyarimana igihe ariko atanguza icese ikibazo co mu mwaka w'icenda mu ntara ya Rutana kwa 2026 ukwezi guheze kwa Rusama umwaka wa 2025. Abatari bake bakamenyesha ko leta ikomoka mu mugambwe CNDD-FDD itigera ifata ingingo yize ko neza. Bagasaba abarundi kuva hasi basezerere intwaro idafata ingingo ziteza imbere ubumenyi bw'ugwaruka. Inkuru na Ninete Nancy Mutoni. Umwigisha wo muri kaminuza y'u Burundi yamenyesheje ko iyo ngingo ari nziza ariko ikeneye izindi ngingo mperekeza
kuko byohava vyunyura ubuzima butari bwiza busanzwe buri mu mashure y'indaro. Kubwiwe ubushobozi bwo kwakira abanyeshure ntibukwiye, hamwe barakenye ibitanda, uburaro, ubuzu bwa sugumwe n'ibikoni, no kugaburira abanyeshure biragoye kuko bisaba uburyo bwinshi. David Ninganza icegera c'urongoye ishirahamwe ry'agateka k'abana Sojepaye avuga ko ingingo yo kongereza abana mu mashure afise uburaro izotuma akanovera k'indero kongerekana, ariko ngo harakenewe ivyigwa vyimbitse kugira babanze batora ingorane cane mu bijanye no gufungurira abanyeshure. Agira ko avuga ko kugira ivyo byose bitorega umuti bo kongereza uburyo ubushikiranganji bw'indero buha abayobozi b'amashure kugira abanyeshure bashobore gufungurirwa no kuronka uburaro bwiza. Ikindi ngo leta yoha amashure amatongo yo kurima ivyo bafungurira abana, kandi ngo amashure yokoresha amatongo y'ishure mu kuyarima. Abandanya ahanura amashure ko yokwijukira nk'ubworozi bw'inkoko, ingurube kugira bashobore kugaburira neza abanyeshure. Ikindi ngo mu kugena abayobozi b'amashure bo kwisunga ubumenyi bakirinda gufatira kuri politike canke imigambwe. Mu bushikiranganji bw'indero bashimangira ko kongereza ico gitigiri bizozana akarusho muri ico gisata. Bavuga ko umwana yiga mu ndaro abikuramo inyungu zitari nke kuko ngo ariga kubana n'abandi. Kuvyerekeye ubumenyi, umwana ngo araronka umwanya ukwiye wo kwiga kuko atabindi bikorwa aheza ngo abangikanye no kwiga nk'uko yoba yiga ataha, nko kuvoma, gusenya, kurima, guteka n'ibindi. Ariko ari mu ndaro ngo akoresha akanya kose mu kwiga, mbere akaronka n'akanya ko kwiga mw'ijoro. Integuro rero ngo zigeze kure, kandi n'uburyo burahari mu nteguro y'amahera yagenewe ubushikiranganji mu mwaka wa 2025 ushira wa 2026. Ibitanda, imatera ngo birahari, eka ngo hariho n'ibindi biriko biragugwa. Ivyo byose ngo bizotuma mu mashure y'indaro mu mwaka wa 2025 ushira wa 2026 bakira abanyeshure barenga 40,000. Abatari bake mu bagize ico bavuga ku ngingo yo kongereza igitigiri c'abanyeshure mu buraro bamenyesha ko leta ikomoka mu gambwe CNDD-FDD itigera ifata ingingo ibanje kuziga ko neza. Bagasaba abarundi kuva hasi basezerera iyo ntwaro idafata ingingo ziteza imbere ubumenyi bw'ugwaruka bw'akazoza k'igihugu. Ninete Nancy Mutoni urakenuye. Abanyagihugu birimizi bo mu ntara ya Gitega bidoga ko bataronkejwe umwavu w'ikizungu bita Totahaza na Imbura, kandi bararishe amafaranga yose asabwa. Bakababazwa no kubona igihe kirima caramaze kubarengana, ivyo babona ko bizobatera uruhombo rukomeye. Bamwe mu baganiriye na Radio Haguruka ariko batashimye kuvugira ku vyuma vyacu, bakaba bavuga ko atakindi gisigaye atari kurya umutima amenyo bakaja mwibarabara kugira biyamirize intwaro ikomoka mu mugambwe CNDD-FDD iguma yiba amatora kugira yigumize ku butegetsi, kandi ataco yigeze imarira abarundi mu myaka 20 maze. Inkuru twateguriwe na Dondo Diemba z'umutima. Abo banyagihugu birimizi bo mu ntara ya Gitega bavuga ko imirima yabo y'ibiharage n'ibigori itaronse ifumbire bita Totahaza ire mu rurimi rw'igifaransa, hamwe n'iyo bita Imbura ikoreshwa mw'ibagara. Abaganiriye na Radio Haguruka ariko batashimye kuvugira kuri mikro zacu bemeza ko benshi bari barishe amafaranga yose asabwa kugira baronswe umwavu w'ikizungu wo gukoresha muri iri rima ry'impeshi iheze. Hakaba n'abandi bake bacishuza ifumbire yo mw'irima ry'agatasi gaheze. Abo bose bavuga ko bari bahawe udutike barihiye ko bita jeton mu gifaransa, baraheza bararindira ko baronswa ifumbire barihiye amaso ahera mu nzira. Nuko abo banyagihugu babandanya bavyigana ngo bahavuye bafata umugambi wo kugura umwavu wa Imbura na Totahaza kuri magendo ku biciro vyo hejuru. Aha bagatomora ko ikiro c'ifumbire ya Imbura bavuga ko bakigura amafaranga 3,000 canke arenga, ikiro ca Totahaza naco bakaba bakigura ku mafaranga 4,000 n'ayarenga. Aho ni mu gihe babandanya basigura ko agafuko k'ibiro 25
ku mwavu wa imbura bakariha amafaranga ibihumbi 31, umufuko w'ibiro 50 wa ire ariyo totahaza nawo bakawuriha amafaranga ibihumbi 60. Abatashoboye kuronka ayo mahera yo kugura umwavu w'amagendo ngo bahisemwo gupfa gutera, bakababazwa no kubona igihe cirima caramaze kubarengana, ivyo babona ko bizobatera uruhombo rukomeye. Bamwe mu baganiriye na Radio Haguruka ariko batashimye kuvugira ku vyuma vyacu, bakaba bavuga ko atakindi gisigaye atari ukujya umutima amenyo bakaja mwibarabara kugira biyamirize intwaro ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD iguma yiba amatora kugira yigumize ku butegetsi kandi ataco yigeze imarira abarundi mu myaka 20 imaze. Ndamushimiye na Dondo Diemba z'umutima. Tubanze dusere mu buhinga bw'ivyuma baduha akaruhuko duce tuja ku gice ca kabiri gihariwe ikiganiro ineza y'Imana cyo kuno munsi wa mbere igenekerezo gicenda ruheshi umwaka wa 2025 gishimikira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo bamwe bita ca Kohereti abandi igitabo c'umusiguzi ikigabane ca 12 umurongo wa mbere mu gishikirizwa na Pasteur Celestin Gahungu. Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye. Uyu ni wa mwanya ukumviriza ikiganiro ineza y'Imana. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'umusiguzi igice ca 12 umurongo wa mbere. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Kandi wame wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, minsi mibi itaraza, igihe kitarashika aho uzovuga uti nta kikinezera. Amen. Imana yacu ishimwe, Imana yacu ihabwe icubahiro. Inshuti mugenzi uri kuranyumviriza muri kino kiganiro ineza y'Imana, ntuzaniye ijambo ry'Imana rivuga ngo wame wibuka ineza y'Imana. Niri jambo ry'Imana rero uyu munsi nubuse twosangira rivuga ngo wame wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza. Inshuti mugenzi birashoboka ivyo urimwo bikaba byarakwibagije Imana yawe. Birashoboka uyu munsi ukaba utacibuka umuremyi wawe. Inshuti mugenzi uri kuranyumviriza kuri uyu munsi muri kino kiganiro ineza y'Imana, ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo iminsi izoza, iminsi izoza, kandi ngo iminsi izoza izoba ari mibi. Iminsi izoza nshuti mugenzi aho uzoba wibuka ivyo waciyemwo vyose, aho uzoba wicara amaso yawe atakibona ngo witegereze ivyiza aho witegereza kera. Iminsi izoza nshuti mugenzi aho uzoba wicara ariko ntushobore kwihagurutsa. Iminsi izoza nshuti mugenzi aho uzoba wambara impuzu utishimiye kuko utazozibonesha n'amaso yawe. Iminsi rero izoza nshuti mugenzi ariko ico nkwifurije wame wibuka ineza y'Imana yakugiriye kuva ukivuka gushika uyu munsi. Wame wibuka ineza y'Imana, wibuka ineza y'Imana nshuti yanje gushika uzosaze wibuka ineza y'Imana, kuko niho hora wibuka ineza y'Imana bizotuma no mu busaza bwawe usazana umunezero, usazana ivyishimo, kuko uzoba wibuka ivy'Imana yagiye gukorera vyose. Uzoba wibuka ukuntu Imana yaguhaye abana beza, uzoba wibuka ukuntu Imana yakugiriye neza mu minsi yawe wabayeho. Ariko nshuti mugenzi ico nguhamagarira kuri uyu munsi, ntukibagire ineza y'Imana, kuko iminsi izoza aho abantu bazoba kwibutsa ivyo wakoze byaba byiza cyangwa bibi. Iminsi izoza wicuze ibibi wakoze. Iminsi izoza nshuti mugenzi uri kuranyumviriza aho uzoba udashobora kuja aho wahora uja kera, bagufata ukuboko nk'umwana bakugendagendesha muri jaride kandi udashobora kubona amashugwe. Iminsi izoza nshuti mugenzi aho amatwi yawe atazoba yumva nk'uko yahora yumva kera. Iminsi izoza nshuti mugenzi aho amenyo yawe atazoba agihekenya nk'uko yahora akenya kera. Iminsi izoza nshuti mugenzi
mugenzi aho uzoba utacumba ibiryoshe ndetse n'ibibishe. Niyo mpamvu rero nshuti mugenzi, kuri uyu munsi nkuzaniye ijambo rivuga ngo wame wibuka ineza y'Imana, kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngaha ngo wame wibuka umuremyi wawe ngo mu minsi y'ubusore bwawe. Nshuti mugenzi, nagira nkubwire ngo guma ku Mana yawe, ibyo wokora byose nshuti ukora ibishimisha Imana gusa, ntukore ibishimisha abana b'abantu, kuko birashoboka ugakora ibibi kugira ngo ushimwe n'abantu, ariko kora ibyiza bituma ushimwa n'abantu ukongera ugashimwa n'Imana. Uyu munsi nshuti mugenzi, hari abantu benshi bakora ibibi kugira ngo bashimishe ba shebuja, hari abantu benshi bakora ibibi kugira ngo baronke ibibanza vyiza bahawe na ba shebuja, hari abantu benshi bakora ibibi kugira ngo bashike ku ntumbero bifuza. Ariko nakubwira ngo nshuti mugenzi, kora neza ukora ibyiza, kuko iminsi izoza ibibi canke ibyiza wakoze uvyibuke. Ari byiza wumva ufise umunezero, ariko iyo wakoze ibibi naho usanga wicaye wicuza. Nshuti mugenzi, ijambo ry'Imana yatubwiye ngaha ngo iminsi izoza, kandi iyo minsi izoza izoba ari mibi, ntabwo ari iminsi izoba ari myiza. Izoba ari ya minsi yo kwiyumvira ibihe waciyemwo, izoba ari ya minsi yo kwibaza ukubayeho, izoba ari ya minsi yo kwibaza igihe usigaje. Kuko uyu munsi nshuti, nagira nkubwire ngo iminsi umaze urayizi, ariko iyo usigaje ntayuzi. Niyo mpamvu rero nshuti mugenzi, ukwiye kwiyubara ukagendera mu byiza gusa, ukirinda ibibi. Niyo mpamvu nshuti mugenzi, ukwiye kwiyubara ukirinda gukora ibibi kugira ngo ushimishe abaganza canke ngo ushimishe abasivyi bakwemereye. Imana yacu ni ishimwe cyane, kandi Imana yacu ihabwa icubahiro. Iminsi rero izoza nshuti mugenzi uri kuranyumviriza, iminsi izoza kandi izoba ari mibi. Iminsi izoza aho Imana izoba ikwibutsa ibyo waciyemwo byose. Iminsi izoza nshuti mugenzi kandi izoba ari mibi, aho uzoba wicuza ibibi byose wakoze. Iminsi izoza nshuti mugenzi, aho uzoba kwicara ukibuka abo wahemukiye. Iminsi mibi izoza nshuti mugenzi, aho uzoba wibuka abo wiciye abantu. Iminsi izoza nshuti mugenzi, aho uzoba wibuka abo warenganije. Iminsi izoza nshuti mugenzi, aho uzoba wibuka abo wanyaze ivyabo, abo wiciye ivyabo. Iminsi izoza nshuti mugenzi, aho uzoba wibuka abo wasize ari imfuvyi, aho uzoba wibuka abo wagize abapfakazi, aho uzoba wibuka abo wagize imfuvyi. Iminsi izoza nshuti. Nyemerera rero nshuti mugenzi, uri kuranyumviriza kuri uyu munsi, witeho ineza kurutaho kwitaho ibibi. Imana yacu nidutabare cyane, kandi Imana yacu nishimwe. Iminsi izoza kandi azoba ari mibi, aho amaso atazoba akibona, aho amatwi atazoba acumva, aho amenyo atazoba agihekenya, aho amaguru yawe atazoba agenda nk'uko yagenda kera, aho amaboko atazoba aterura nk'ibyo yaterura kera, aho ubwenge bwawe butazoba bushobora kwiyumvira nk'uko bwiyumvira kera. Iminsi izoza nshuti mugenzi, aho utazoba ushobora gushaza nk'uko wabyifuza. Iminsi izoza aho uzoba ukenyezwa n'abandi, aho utazoba ugishobora kwiyambika, aho utazoba ugishobora kwihagurutsa. Iminsi izoza nshuti mugenzi, aho uzoba ubarira ku ntoke iminsi usigaje. Ibuka ineza y'Imana gusa nshuti mugenzi. Mbega uribuka ivy'Imana yagukoreye nshuti mugenzi? Mbega uribuka aho Imana yagukuye nshuti mugenzi? Mbega uribuka ivy'Imana yagusimbishije? Birashoboka uyu munsi ahawe ntihaba hari hacibukwa, ukaba warapfuye nk'abandi bose, imva yawe ikaba yaramaze kumera kw'ivyatsi, ariko Imana yarakurinze kubera ineza yayo, ikugira ugukomeye cyane, igusimbisha intambara nyinshi, igusimbisha impfu nyinshi, igusimbisha gereza, igusimbisha kuba amayibobo, igusimbisha kuba ku muhanda usegerereza, igusimbisha kuba umusazi ku muhanda. Ariko uyu munsi nukivyibuka, warishize hejuru, wigira gahambaye, wibagira Imana ko ari yatumye ikugira gutyo, ikaguha ivyo byose. Nshuti mugenzi, nyemerera uyu munsi uhindukiza amaso yawe n'ubwenge bwawe, wibuke Imana yagukuye, wibuke ibyo yagukoreye byose, mbaze uzamura amaboko yawe uvuge ngo shimwa Mana, ni wakoze ibi byose. Imana yacu nishimwe. Haleluya. Tangura wibuke ivyo Imana yagukoreye, ubone kuyicira bugufi. Iminsi mibi itaraza, aho uzoba wicuza ivyo wakoze, aho uzoba wiyumvira kutazoshobora kugaruka. Iminsi izoza nshuti, ni ijambo ry'Imana bitubwiye ko iminsi izoza kandi izoba ari mibi. Imana yacu nishimwe cyane,
aho uzoba wibuka iminsi y'ubusore bwawe, uko wari ufise ibiboko binini, uko warungana, uko wapima ibiro vyinshi, uko wareha, uko wasa mu maso. Ariko iyo minsi izoza aho uzoba utiraba mu kiyo ngo wibone, aho uzoba utazi impuzu wambara ingene zisa amakurere yazo, aho uzoba utazi ikirato wambara ingene gisa. Iminsi izoza nshuti, hindukirira Imana rero, wicire bugufi kuruta ibindi byose, wibuke ineza yayo gusa, maze wicire bugufi. Niri jambo ry'Imana kuri uyu munsi numvise twosangira, kandi abaryumvise mwese Imana yo mwijuru ibagire neza. Tugiye gusenga Imana. Mana ugira neza, Mana y'icubahiro, ndagushimiye kuri Imana y'amahoro, ndagushimiye kuri Imana y'urukundo. Izina ryawe Mwami rihabwa icubahiro. Wewe ugira neza bugaca bukira, ugira neza umunsi ku wundi. None rero nyakubahwa, unyemerere kuri uyu munsi Mwami, umuntu wese yumvise iri jambo ry'iminsi mibi igiye kuzoza, umugirire neza Mwami, umuhe guca bugufi kandi